Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Umunsi umwe umwigisha yaraho ava hasi ngo ageze Yesu ati, "Bega mwigisha, nokora iki ngo nze ntorane ubuzima budahera?" Yesu nawe aramwishura ati, "None mu mabwirizwa handitswe iki? Uhora usoma mwibiki?" Uno nawe amwishura ati, "Urakunda Umukama Imana yawe n'umushaha wawe wose, n'umutima wawe wose, n'amagara yawe yose, n'ubwenge bwawe bwose. Urakunda kandi mugenzi wawe nk'uko wikunda wowe nyene." Yesu nawe ati, "Wishuye neza, genda ugire gutyo uzohoraho." Ariko wa mwigisha arondera ingene yo kwikurayo, abaza Yesu ati, "Mbega mugenzanje ninde?" Yesu yungamwo ati, "Habaye umuntu yariko aramanuka ava i Yerusalemu aja i Yeriko, ahava agwa mu bisuma, bihejeje kumwambura biramukubita, birigira bimusigara intere. Hanyuma rero umusaserdoti amanukana ya nzira ngo amubone, aca iruhande arigira. Hanyuma naho harenguka umurevita ngo amubone, aca iruhande ararengana. Umunyasamariya nawe yari yimariye urubanza amurengukako ngo amubone, amutera ikigongwe, aramwegera, apfuka inguma ziwe, azisukako amavuta n'umuvinyu, araheza amushira ku gitwazi ciwe, aja kumwakira indaro, aramubungabunga. Ngo buce yakira idenariyo zibiri, aziherezanye n'indaro, amubwira ati, "Murwaze neza, ibindi vyose uzomutangirira nzobigusubiza ngarutse." None ku bwawe, muri abo bantu batatu, ninde yagiriye ubugenzi wa muntu yagwa mu bisuma? Wa mwigisha yishura ati, "N'uwo yamugiriye imbabazi." Yesu nawe ati, "Genda rero nawe ugire gutyo." Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gisomwa ca mbere turi mu buhanuzi bwa Yonasi, igitabo c'umuhanuzi Yonasi. Mu ntango zaco tukumva ingene kugira ngo Yonasi yitabe umuhamagaro wo kuja kumenyesha iryo Umukama yaramutumye ku Banyeniniva, bimugora kuryakira, agaheza akarondera guhunga Imana, mugabo ayihungirehe, ikamusanga mu kiyaga afashe ubwato ngo agiye kure y'inyonga z'Imana, kuko yibaza ati Imana iraho yamubonekeye, ayisizeho rero arayihunze, agiye ahitari. Ariko kwari ukwihenda, Imana iba hose, ibona vyose kandi imenya vyose. Mwumvise ivyashitse ingene uko kuntu ahunga Imana bimutuma umenga ateye umutwe mubi aho bose bari kumwe mu bwato, n'ikiyaga kikabahazukira kubera yuko muri ico cumva umuntu ahunze Imana, umuntu ateye akagera Imana. Hanyuma bagaheza bagasanga niwe, bakamutera mu kiyaga, ngo haciye hazika imizi kiramumira. Ariko ngo Umukama aragitegeka gishobore kuruka Yonasi haciye iminsi 3. Aya majambo y'Imana arimwo inyigisho nyinshi, ariko nagomba tugaruke twibutsanye, mbega Yonasi kubera iki yanka kuja i Niniva? Kubera iki ahunga Imana? Yonasi arahunga Imana kubera yuko yumva ko ubutumwa imurungikanye atabwemera na gato mu mutima wiwe. Kubera iki? Yonasi agira ati, Niniva, kuko Niniva ni gisagara, ni gihugu cagiye kirabacunacuna, kirabacura bufuni na buhoro, kirabagira nabi, kibatwara kw'imbohe. Agira ati rero oya, nta kubaho ubutumwa bwo kubakiza.
reka bagome mu bibi byabo, Imana ibamanurire kwa mahano batikira iyo mihimbiri ayo badukoreye. Ntibobona kakajambo kacu, ntiwobonasha. Yonasi n'umuntu w'Imana, nuwo mu gihugu c'Imana, muri ekleziya yagenewe bose kandi y'abatumwa. Mwe muca mwitwaza ngo bemera ko tunywa agacupa, habuza agacupa cumenga na ekleziya birasanzaye. Ari mu gihugu c'Imana, n'umuntu w'Imana, mbere n'Imana yamutoye iti ntwarira ubutumwa. Ariko tugire Kristo. Inyigisho ya mbere dukuramwo nuko igihe cyose duhagurutse tugomba kuvuga ku izina ry'Umukama, tubanze tugaruke turabe yuko ibyo tugiye gutanga twabanje kurigira gwacu, twari byaduhinduye tukaja mu ntumbero yaryo. Ahandi ho canke turagiyongagiza tukagiyobagiza tukarireka tukajyanka kuko hari himvo yindi, canke ugasanga turitanze tutagemera tuca turitanga nabi. Ariko murumva yuko Yonasi n'akantu k'inzigo ishari afitiye abanyaniniva, agira ati noribabwira bagakira, oya reka ahubwo ndarinume Imana izibahana. Womenga rero Yonasi ntiyumva yuko muri iryo jambo Imana imurungikanye yamaze kugirira imbabazi igihugu ca Niniva. Ariko kandi nukwama twibuka yuko bajya nyene wanka bagyutanywa no mu mazi. Uyu munsi reka tubwire abantu bamwe, murambona ku marezo ingene ushobora gusanga abantu bariko baratukana kandi ugasanga bariko bavuga ivy'Imana, bakankana urunuka. Yonasi ni nk'uko Imana yofata iti fata muri ba bantu uyu munsi biyemera gose bagira bati nk'Abanyarwanda ntituberekwa, bashira ubutumwa bwo kubahezagira. Sinzi ko harabo byubaka bakagenda, canke nabo Abanyarwanda bakunze gutuka ku marezo Abarundi, bagatuka n'abakuru bacu, nkuwagira ati tora ubutumwa, makamaga ati vahiyo mu Rwanda iwanyu muzanira ubutumwa bwo kumuhezagira kandi niwe uzomushikiriza. Sinzi ko bishobora. Canke nka ya misore hagati y'abasenere n'abadede badacana waka weti haguruka ugende guhezagira mugenzi wawe, wamuza kusenga ubu n'umuzi ndagufise ko ubuto uja guhezagira mugenzi wawe, ubwo bovyubahuka. Umiriza mu maso urabe wa muntu wanka. Uyu munsi Umukama aravuga ati muhezagire, muhamagare kumugisha umuhezagire, umugisha wo gukira, kuko nawe n'umwana wanje. N'umwana wanje n'umuntu wanje. Kandi ngaho Imana iri kirumvisha Yonasi yuko ari Imana y'ibihugu vyose, ari Imana y'ibihugu vyose. Bivuga yuko ntibikunda bavukanye, kandi ivyo tuvyumve rimwe rizima. Ntibikunda ko dushobora kuvuga ngo turakunda Imana tukagumya inzigo n'ishari. Urashobora kumva yuko naka kubabaje, mugabo kugumya gashari n'inzigo ku buryo utonwa no mu mazi ineza itashiwe umwipfurize nabi. Urashobora kubabazwa n'umuntu mugabo ntumwipfurize nabi, biruka namwipfuriza neza. Kwama twibuka yuko icifuzo dutegerezwa kubika mu mutima wacu nk'abantu barondera kunywana n'Imana n'icuko twama duhumeka ineza nk'uko Imana imeze. Naho bitoroha umuntu akabwira umutima, umanze kumva umwanditsi wiza barabwira umutima wiwe ati mutima wanje hezagira Umukama, ubwira uti mutima wanje hezagira naka. Umwe nyene uryarya uhengera barenganye ugasigara uravuga ibintu, ariko ashitse ukamutwengera ngo wewe ngo ni ntore, we turakunda, ukabisha uzi neza ko umutima wawe atari ko biri. Imana irakuraba ikagira iti hari ahantu
utarakira ubutumwa bwo guhinduka. Ubutumwa bwo guhinduka rero Imana ishobora kurungikana uwo ari we wese. Ni nk'uko imubwiye iti banza wowe nyene ubwiyuhagiremwo uhinduke, niho ushobora kuwutanga. Yonasi rero kuko azi Imana ko ari umunyakigongwe, araza ati Imana ihava imugira ikigongwe. Mbona abantu bashavura ukamenga barafashwe n'akantu k'agashari n'akazigo ko kubona abacumuzi bahinduka, nakayahindutse kandi gashobora gusanga ahindutse, Imana ikamukoresha ibitangaza byiza byinshi. Abandi bakagira bati gashobora no gusanga umuntu yebeye Imana nk'umupatiri cyangwa umubikira, jewe nkoreye Imana imyaka ingahe kwitarankoresha ibintu nkabijye, igiye kubikoresha umuntu katamani gomara yahindutse ejo bundi, akantu nkako kakazamo. Umwe wese arafise inzira yiwe, kandi Imana itora umuntu wese uko ishaka. Imana muri uyo mwanya irashaka gurokora abanyeniniva. Yonasi rero ngo agahunga Imana. Imana uyihungira hehe? Kandi utanguye guhunga Imana ugatera akagera Imana, ucucika umuntu adurumbanya ubuzima bw'abantu. Umuntu wese adashaka kwakira burya Imana mu mutima wiwe, hari ahantu acikandanje ku bandi, kuko nashobora kumva neza ineza yabo. Ni wa muntu azokumviriza ibintu avyikwegera ko gusa, avyibonamwo, abandi bose ukamenga ni nk'udukoresho twineza yiwe n'ubuhigwe bwiwe, kuko muri we atafise Imana ihagararira iteka ry'uwundi. Imana iyo tumaze kuyirukana, iyo tumaze kuyitera akagere, tumenye yuko hari ahantu tuzobangamira ubu buzima, kuko niyidushiramwo urukundo rw'ukuri rw'iki ishaka muri ubu buzima no ku bantu. Nibi kandi twumvise muri iyi Injili Yezu agerageza gufasha gutegera uyu mwigisha, akamufasha kumva yuko urukundo rw'ukuri n'urukundo atari rumwe dutwara gukwikwegerako. Abantu twese bamusanga umenga tugwaye ingwara yuko dushaka gukundwa, bose bamvuge neza, bose bankunde, bose bakira ivyumviro vyanje, bose bampezagire, bose bamvuge neza, bose bagume babona yuko jewe ndagatangaza. Ivyo biranagwaza umuntu. Ni bimwe uca usanga bivyura ukwama mu ruhagarara. Umuntu yama agomba gukundwa vyanse bikunze na bose ku marezo hose, aragwara akagwara kuko hagize n'akantu na gatonya kamucamwo nogira ni kamubangamira ku wundi, aca yumva umenga biranse kubera ikatankunda, kubera ikatanyitaho. Ucugwara akagwara, sinzi gene no kwita, akantu kameze nk'akayisteri. Uca usanga umenga wa muri ya insécurité, kukura n'umuntu kibaza uti bega arankunda canke ntankunda, usanga atagukunda ucuta umutwe. Wabona n'abantu babiri bari hajya baganira, ubwo ntibariko baramvuga mbe barankunda, wumva bamvuga ubusutwa niho buhera kenshi. Ahubwo Yesu akagira ati reka kwishira muri insécurité mu mutima, ahubwo mwumvise ikibazo ngene yagihindukije. Ujya mwigisha baje ngo ninde mugenzanje, ninde ategerezwa kunkunda. Yesu aragihindukije akagira ati muri abo batatu ninde yigize umugenzi buriya muntu yaguye mu bisuma. Yesu akagira ati reka kwishira mu ruhagarara, va muri urwo ruhendo rwo kugomba yuko abandi ko ari bo bagenzi bawe, ahubwo itwararike kuba umugenzi w'uyo muntu Imana icisha ku nzira y'ubuzima bwawe. Aho rero uzokomera, aho uzoba umuntu yidegemvya, kuko ntuzoburindiriye yuko bagukunda canke ntibagukunda. Uzogira uti jewe umuhamagaro wanje nuko nkunda. Kandi aho niho rero Yezu abaye nk'uyishurira urya mwigisha
ko hanyegeje inzira y'ubuhigwe. Umuntu atamarindiriye ngo bankunde, bose bantumbere, bose banzanira amakado, bose bambwire neza, bandungikira utumesaje vya bitima bitukura bididagiza, ahubwo akaba ariwe asohoka, akaba umutima utukura wuzuye urukundo rutera indi haguzi rugenda rugana uwundi rumugundira kumugirane. Uyo muntu azogira amahoro gose, kuko il ne se fait pas dépendre de l'amour de l'autre, plutôt il se donne. C'est comme une source, ni nk'isoko ridakama riguma ritanga. Dusaba umukama kugira ngo natwe mu buzima bwacu ivyo bidufashe kuruhuka mu mitima no mu mizirikanyi. N'imiburiburi niwagira uti naho abandi boshaka ntibankunde, mugabo akagira uti ndazi ko ari unkunda, Imana mushobora vyose kandi ifise ububasha kuri vyose. Mbere urukundo rw'ukuri rero ngaha ho ruri si n'ugukunda n'abadukunda gusa, bamwe tuvyumva kumwe, dusangiye umugambwe n'ivyumviro vya politike, by'ubwoko, ivy'intara bya bintu byose usanga twirirwa turaniganira namwo. Ahubwo aho urukundo ruri na urukundo rukomeye ruri ngaha. Mwumvise uyu muntu yaguye mu bisuma ava i Yerusalemu ariko agenda hariya i Yeriko, akagwa mu bisuma. Umusaserdoti umurevita bakamurengana, wariko haje umunyasamariya. Aba bantu bo mu Buyuda n'abanyasamariya twarabizirikanye mu misi heze, n'abantu batacana uwaka, n'abantu batacana uwaka. Ndibuka abantu muri 1993 hari intambara z'abahutu n'abatutsi, ni nk'umuhutu aguye ku mututsi muri ico gihe yagiriwe nabi, canke vice versa, yuko ari nk'umututsi aguye ku muhutu yagiriwe nabi. Uraba bajya abantu bankana urunuka. Mugabo uyu munyasamariya akarengera ni programme zose yarafise akazihindura, akamutabara, akamubungabunga. Urukundo rurihe igihe rudufasha kurengera za njyane zacu, igihe rudufasha aragakuru nibuka yari umuntu wo mututsi mugabo atasa n'abatutsi kujya dukunze kubivuga aho hanze. Ari n'imodoka aha muri Bujumbura araye turaza abantu babayo bose, hari udututsi turiyo dukenya. Imodoka iramupfana akaguma abona abantu barengana, ntibazi kuyimufasha, bose birenganira. Aca akoresha ubwenge, nibaza ati ubwo ntibamenye ko ndi umututsi, naho inyuma asa n'abahutu. Niho rero yaca yidoga abonye abarenganya ati abahutu niho batumara, ntituzi no gufashanya. Nk'ubu ndabuze n'umuhutu n'umwe mugenzanje afashe iyi modoka, babantu baca barahindukira, ubwo ndi umuhutu, reka tuyigufashe. Bayiteruye akanya gatonya, mugane bari bazi ko bafashije umututsi. Muze muri muraraba ku masura murashobora kwihenda. Uyu wewe yarengeye n'ivyo bintu, araje aratabara uyo muntu kubw'urukundo rwirengera rukibagira n'amaprograme. Hari igihe gukunda uwundi biduhinduza ni programe zacu kugira ngo tugaragaze urukundo rw'Imana. Yesu agombye kutwereka. Munumva uyu musaserdoti n'umurevita n'abantu b'ibisabisho, n'abantu b'amasabamana, n'abantu bo mwisengero. Uyu munyasamariya w'ikigongwe si n'umuntu kumbura asenga gose. Hari ikintu Yesu agombye kutubwiramo. Ibikorwa by'ikigongwe hari ahantu bisumbya agaciro ibisabisho n'amasabamana. Hari ahantu bikomeye
ukazogira ngo ugiye gusenga Imana, uvuga ineveni, uduze ruwanje, uciye ku muntu agukeneye kandi ukabona ko ari ivyo, atari umwesko, atari ko arakubesha, agukeneye mu gikorwa cy'ikigongo karengana, hari ahantu uzoburenganye Yesu. Bitavuga yuko igisabisha amasabamana, izi nkuka z'imisama, ruwanje, ama evangelisation, bikorane ataco bivuze. Mugabo igihe bitadushikana ku bikorwa vy'ikigongwe mu rukundo rugira imbabazi, ntaco biba vyadufashije, ntibiba vyatugabiye ubwiza bw'Imana, ubuninahazwa bw'Imana bwama bwigaragariza mu kigongwe cayo. Dusabe natwe kugira ngo ivyo vyose biduseruka vyo gusenga, vyose ivyo twihebeye Imana, ivyo twabaye abapatiri, ivyo turi muri chorale, ivyo turi muri louange, ivyo turi mu bakarismatike, abamariyare canke abakabashone canke abishikanya bagize isezerano na Bikira Mariya, vyose bijya vyose bitebe bitugabira urukundo rwuzuye ikigongwe. Niho vy'ukuri tuba dushitse rero kwihangiro ryiza. Amen.